Shalom shalom. Birashoboka ko ino nkuru waba umaze kuyumva canke wayumvise, ariko nashaka kongera kuburira abantu Yesu ariko arakora kandi arakeneye ko bose bihana bagahindukira. Ntatevye ibi byabereye i Maka, Arabia Saudite itariki 22 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo. Nashaka guhera ku nkuru zimwe zagiye zivuga muri Bibiliya. Hari inkuru y'umugabo bitwa Nowa yaraburiye abantu benshi, arababwira ko hazoba umwuzure, hama arababwira ko bakwiye kubaka ubwato bakamufasha maze bagashobora kubuhungiramwo mu gihe c'ivyago ico gihe kigeze. Nowa ntibamushigikiye, ariko ubwato yarabwubatse aranabuheza, ariko arababwira ngo mbega mushobora kwinjira? Abantu bose baramwankira kwinjira mu bwato, n'ahariho honyene bari bafise bashobora gukirira. Hama ico nticabujije ko ico Imana yavuze ko izorimbura ubwoko bwayo ibikora. Nivyo vyongeye kuba kandi no ku nkuru y'uwo bitwa aho bitwa Sodomu na Gomora, aho Imana yavuze ko ikwiye kubarimbura bose kuko ubusambanyi ivyaha vyari vyabaye vyinshi hagati muri bo. Ivyo Imana irabikora kuko baranse kwihana. Nashaka kuvuga gatoyi nimba koko tuvuga ivy'agakiza benshi bakavyumva bakavyirengagiza, benshi bakumva umengo ni inkuru Yesu Kristo ariho kandi ariko arakora. Nashaka kugira ngo nta handi namwe ushobora guhungira, ivyavuzwe bizotaha. Nimba uno munsi witwa uriko urarondera Imana y'ubwayo yaribwiye ko yatanze umwana w'ikinege kugira ngo acike inzira. Nta kindi, nta n'ahandi ho guhungira ariko ni muri Yesu Kristo. Ivyo mubona vyariko bibera ku mugwa mukuru wa Islamu i Maka, aho hateye imvura nyinshi, umuyaga uteye ubwoba, amazi menshi, kugeza aho imiduga, amazu, ibindi vyinshi, abantu benshi barapfa, abandi baratwagwa, imiduga myinshi iratwagwa. Vyose vyabaye ku uwo munsi, aho bamwe bari mu misigiti basenga. Ngerageje kuraba kano ka video, imituragaro yerekeza neza ku musigiti, yerekeza neza ku mugwa mukuru w'abayisilamu, isa n'iriko ironona canke isambura. Nashaka kubabwira nimba koko ijambo ry'Imana ribivuga ko dukwiye kwama twitegura. Mbega uno munsi warizeye Yesu Kristo? Ishavu ry'Imana uno munsi rishobora kuvyuka ku bantu bayo, ariko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo nta kizoba itibiye akabanga abasavyi bayo. Waravyumvise ko Kristo ariwe mukiza, waravyumvise ko Kristo ariwe nzira y'ukuri n'ubwenge, ariko wanga kuvyizera. Nashaka kubwira ngo uko ubayeho kose, ivyo uriko uragenderamwo vyose, Kristo niyo aba atari uwa mbere mu buzima bwawe. Ivyago bizoshika, hama kandi nta gitabaro uzoronka. Ivyababaye kaba ntabwo kumbure twoba insiguro ikwiye yuko biva ku vyago canke ikindi kintu, ariko nashaka kubwira ngo ibitariko biraba kwabo bizoba no kubaho. Yesu yavuze ngo ndaza vuba, hahigwa amayiteguro. Mbega hamwe ugaruka uno munsi witeguye kumwakira? Mbega ivyo uriko urakora biramuhimbaza? Ivyago bizoza kandi bizoza, ariko koko umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ibigoye bizoza, imyuzure, inzu zibomoke, ivyo mwari mwizeye, amazu, imiduga, imiryango bibure, ariko Kristo niwe atanga impore mu mitima y'abamwizeye. Nashaka kongera kuraba umuntu wese yariko arabakana kugira amubwire ngo hari impamvu ikwisi, si kugira ngo uje uryame gusa, si kugira ngo unywe urongore canke ukore ibindi, ariko ni kugira ngo Imana yawe ihebwe icubahiro.